kandi muribuka ko navuze ngo uzobandanya mumenye ko inyama mbisi izovyura yumye. Iyo rero umuntu abaye ntagondwa uragenda uti rero wewe tujya tuguharura nta kundi. Nivyo rero uwahoze umushikanganje wa mbere yagize ibikorwa bibi bijanye n'ivyo bintu. Yakoze ibikorwa none hajya wibaza yuko inzego z'ubutungane zari kuvuga ngo zimufata ata kintu zabonye zimwagiritse. Ubu bari mu biharuro burya arico gituma ubona bataraja mu idonido. Urabona baguma baza kumubaza bari mu biharuro baza baramubaza bati iki ni gute ivyasigura hatsindirwa akahabona. Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko ariko aravugwa muri no mugoroba w'igenekerezo y'umunani Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2023. Namakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye aho ahanini tugiye kugaruka n'ubundi ku gice cari gikomeye cyane mu rubanza rwa Generali de Police Alain Guillaume Bunyoni. Ni gice cabaye kuri uno munsi hari naco gice bagiye basohoramwo abantu bari bagiye kumviriza uru rubanza. Igice ca nyuma Generali Bunyoni yisiguye ko kiratangaje rwose, akaba ari icaha cyo kugerageza gutembagaza ubutegetsi akoresheje amangetengete. Bamwe bati yoba yaragerageje kwiba umupfumu wa shefu. Ibi bintu aho bigoreye n'ingene mu butungane basigura ico bita amangetengete, hamakaza ikibazo c'ingene amangetengete asenyura ubutegetsi. Umuntu yaca yibaza kandi ingene amategeko aheza agahana ibikorewe mu mangetengete. Hageze kuburanisha kino caha sentare nahinyuzwa yacisohora abari baje kumviriza urubanza. Nkuko amangetengete adatahuritse niko n'urubanza rwayo rwabaye urwibanga. Kumbure abarundi bari guhava bahamenyera ivyo kizira ko bumva mu gihugu abategetsi bavuga ko bashize Imana imbere. Ngo hari umwe mu bapfumu yanyurujwe mu Ruyigi muri Ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Mu minsi yakurikiye ifatwa rya General Bunyoni hari umutama wo mu Ruyigi yatwawe nk'unyurujwe ku igenekerezo ya 25 Ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Ico gihe bamutwaye bavuzwe ko hari abo mu bacungera umutekano w'umukuru w'igihugu. Uyu mutama yaratabarijwe bishoboka n'abaharanira agateka kazina muntu basaba nabo baba muzi ko bo bafasha kumenya uwo ari we. Amwe mu makuru ico gihe abo basavye ko atabarizwa baronse ico gihe yavuga ko uyu mutama bamwita mu karere bamwo umupfumu wa CNDD FDD. Bamwe mu bayaganiriye bavuga ko uyu mutama adatinya kwemanga ko afitaniye imigendanire idasanzwe n'abategetsi bo hejuru cyane. Ngo yoba kandi anemanga ko afise uruhara mu mpinduka zikomeye ziba mu gihugu. Ntawoshobora gusubiramwo amakuru yose yerekeye uyu mutama kuko ari akananira abahinga. Inyuma y'imisi atawuzi yo yajanywe, uyu mutama yoba yarasubiye aragaruka ku rugo rwiwe, ubu akaba atamakuru yiwe dufise. Amasoko amwe y'ibanga avuga ko General Bunyoni yoba yagirizwa kuba yaragerageje guhindukiza uyu mutama ngo amukorere avane n'uwundi wo hejuru cane. Ibi biri mu vyo vyari vyatumye uyu mutama ajanwa nk'unyurujwe mu kibanza kitazwi, kandi ntibizwi ko yoba yaremewe kuja kwagiriza General Bunyoni bijanye n'ayo mangetengete. Urubanza rwa Bunyoni kuri uno munsi rwabandanije mu ibohero rikuru rya Gitega, akaba amaze kuburana ivyaha 4 mu vyaha 9 yagirizwa. Ku munsi w'ejo tukazobageza ko nandi makuru menshi arabana n'ivyuru rubanza. Ikiriko kiragaragara benshi bariko barabona ngo nuko Bunyoni we yiteguriye uru rubanza neza cyane mu gihe parike yo biboneka neza ko ititateguye runo rubanza.
Iki caha ca nyuma General Bunyoni yaburanye ko uyu munsi ngo ni naco caha gikomeye cyane mu vyaha vyose yagirizwa cyo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Varisito Ndayishimiye, ari naho boba bariko barakura ibindi vyaha bitandukanye. Mbere bakaba bari batangaje ivyaha bitanu bagashirako icaha cyo gushaka kugandagura umukuru w'igihugu ndetse n'ibindi bariko bamwagiriza ngo vyo kuba yaratutse umushikiranganji wa mbere ndetse n'umukuru w'igihugu, ngaho yoba yarise umukuru w'igihugu vuvuzera ndetse n'umushikiranganji wa mbere nawe ngo ni impene. Kuri uno munsi humvirijwe kandi abandi batandukanye, hakaba harimwo kumviriza Brigade Wilson na Brigade Darberi ku bijanye n'ibikoresho vyatowe kwa Bunyoni. Ibi bikaba vyaje kugaragara ko uyu Brigade Wilson na Brigade Darberi bahoze barongoye abapolisi bararira kwa Bunyoni, ubwo bakaba baje gusanga ibi bigwanisho vyanditse muri iyi dosiye y'umushikirizamanza bitarigeze binabaho kuri iyi si, aho bifashishije n'abahinga karuhariwe mu vy'igisirikare bari ngaho, nabo bakavuga ko izo nkoho zavuzwe ngaho nazo zitabaho. Uyundi yifashishijwe akaba ari Samuel Destino Bamvumukeko. Uyu nawe akaba yarahamagawe, we akaba yivugiye ko Generali de Brigade Emmanuel Ndayiziga yoba yarashatse kumwica. Uyu akaba yariko yagirizwa ko ariwe yari yaraburiye Arengiyome Bunyoni ngo nahunge kuko bagiye kumufata. Mu kwisigura ubwiwe yavuze ko bateguye iki kirego nabi kuko uyu bavuga ko yamufashije Samuel Destino Bamvumukeko. Ubwiwe ico gihe yari mu karuhuko nawe amakuru yo kumufata yayumvise nk'uko abandi bose bayumvise. Kandi nanone barumvirije abashoferi babiri ba General Bunyoni aribo abapolisi Didas ndetse na Isaac, bo bakaba nabo bariko bagirizwa ko barasangiye umugambi na Bunyoni bareke igafatira ngo kuba baramuhungishije. Mu nyisho batanze bavuze ko bajanye Bunyoni mu bibanza yaba yabasavye kariko kazi bari basanzwe bajejwe. Undi yabajijwe akaba ari umwenjiniyeri Kome Niyonsaba, nawe bariko bashinja yuko we yagize uruhara rukomeye cyane mu kugurira Bunyoni amakarte sime mashasha, yongera aranamanyagura karte sime ziwe zimwe. Kome Niyonsaba we yavuze ko nawe nyene bamuhinduriye icaha kuko muri documentation yabasambishijwe abazwaho yubatse ububiko budasanzwe bw'amafaranga ya Bunyoni coffre-fort. Aha rero niho Kome yavuze ko yaraje kwa Bunyoni, ko we yaje kwa Bunyoni inzu yaramaze kubakwa ko hatakinini ayizi ko kuko yari umu-engineer agira gatatu, aho wa mbere yari yarapfuye, wa kabiri nawe yari yarahunze. Ibi ni byinshi rero biriko bivugwa kuri uru rubanza rwa Arengiyome Bunyoni, hakaba hari n'ivyo tuzobageza ko ku munsi w'ejo. Muri ano makuru kandi reka tuyabandanize ku bindi biriko bigaragara ngo uravye ibitigiri vy'abantu bagiye baricwa n'ingwara ya malaria muri iyi myaka 5 iheze, biraboneka ko ari ingwara iri mu za mbere zihitana abarundi ndetse itegerezwa kwitabwaho cane mu migambi ya leta. Hafatiwe ku bantu 1000 bari bagwaye malaria, bagera kuri ku 503 barapfuye mu mwaka w'ibihumbi 2009, mu mwaka w'ibihumbi 2019, murantunga umwaka w'ibihumbi 2018, umwaka w'ibihumbi 2019 hapfa 808, bagera ku 473 bapfa mu mwaka w'ibihumbi 2020, abandi 537 batandatu mu mwaka w'ibihumbi 2021 barapfa, n'abandi bagera ku 539 barapfa mu mwaka uheze. Ibi bikaba vyashikirijwe n'umunyamabanga ntagegayezwa mu bushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida, Dr Olivier Nijimbere, mu nama yo guhanahana ivyiyumviro yateguwe n'ubwo bushikiranganji bufashijwe n'ishirahamwe MSF Belgique risanzwe rikorera ngaha mu Burundi. Intumbero nyamukuru kwari ukuganira n'abajejwe ico kibazo c'ingwara ya malaria
ndetse babasangiza ivyavuye mu vyigwa vyakozwe ku bijanye n'ingene ishirahamwe MSF Belgique ryafashije mu kurwanya ico kiza mu turere tw'ubuvuzi twa Ryansoro ndetse na Kinyinya. Ukwerekana ingene ingwara ya malaria yifashe mu gihugu cane cane muri iyi myaka 5 irangiye kuva umugambi utangura mu mwaka w'2017 gushika muri Nyakanga uyu mwaka w'2023 kwerekana no guca irya nino ibiharuro MSF Belgique ifatanije na Institut de Médecine Tropicale d'Anvers batoye ku bijanye n'ingwara ya malaria kuganira ku migambi ya kazoza mu bijanye n'ivyokorwa na MSF n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu mu kurwanya ico kiza ca malaria mu Burundi. Biri mu ngingo nyamukuru zaranze iryo koraniro nayo ivyo bashitseko bikazofasha Burundi mu kurwanya ibiboneka iyo ngwara. Muganga Pierre Sinarinzi arongoye umugambi w'igihugu wishinze kurwanya malaria agira ati malaria iramaze gutuzwa ku rugero rushimishije, harashizweko kandi imigambi ikomeye ituma iyo ngwara itabandanya igwirirana nko gutanga ku buntu imisegetera mu gihugu cose, gupompa umuti wica imibu mu mazu y'abantu, gufata mu mugongo abagwayi bituye ibitaro vya leta canke vy'abikorera ivyabo. Yaboneye ko kandi n'akaryo ko kumenyesha abenegihugu kuvura abagwayi ba malaria bituye ibitaro vya leta canke bikukira amashengero bavurwa ku buntu kuko imiti irihwa na leta. Noella Irankunda arongoye ibikorwa vya MSF mu Burundi nawe ati ishirahamwe MSF ryamye ryitwararika ivyo ryemeje mu gufasha leta y'u Burundi biciye mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu guteza imbere igisata c'ubuvuzi na cane cane ibikenewe cane nka kolera ndetse na malaria. Aya rero niyo makuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuje ucikanwa nayo dushikiriza. Usangize hano makuru bagenzawe kugira ngo batuje bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'Umuhuza TV muhezagirwe.